Ntibikiri ivy'imbeshere abarundi barayamaze ngo umwuga urakiza. Uwo mwuga kugira ukugirire ikimazi nuko uba wawize nawe ukagushikana ku kazi kaboneka kaguteza imbere kagateza imbere n'igihugu. Mu kwigisha iyo myuga ntawo bideha ko umuryango w'abasaleziyano wa Don Bosco mu Burundi wafashe iya mbere aho washinze ibigo vyigisha imyuga vya Buterere na Rukago bisanzwe vyigisha imyuga itari mike. Leta y'u Burundi nayone ikaba atako itagira kugira iteze imbere imyuga, aho twovuga nk'umugambi w'igihugu wo guteza imbere igisata c'imyuga wo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030, hamwe rero nishirwaho y'urwego rwihweza impapuro zitangwa ico bita Cadre National de Qualification et de Certification mu rurimi rw'igifaransa. Ariko rero naho utwo twigoro tuba harakibonekeza ubushomeri kurwaruka muri rusange, harimwo nabo baba bize imyuga. Ivyo rero bigatumwa hakuru nuko ivyigwa vy'imyuga baba bize bidahuza n'ivyo abatanga akazi baba bakeneye. Ivyo bikaba biri mu vyatumye umuryango w'abasaleziyano ba Don Bosco mu Burundi babifashijwemwo na Don Bosco Tech Africa batunganya kwigenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka wa 2025 uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kugira barabe ingene hoboneka ubuzi bubereye, ico bise Dialogue sur le travail décent au Burundi mu kinyamazuru. Urwo ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwuguruwe na Patiri Raymond Bavumiragiye aho yatanze intumbero y'iyo nama. Umuyobozi mukuru w'akazi Boniface Ndayiragije akaba yaremereye abaraho ko ibiva muri iyo nama azoshigikira ishigwa mu ngiro ryavyo. Kugira iyi forum mwateguye nibaza ko atari nyinshi zamaze gutegurwa muri ubu buryo, ivyo mushikako twebwe nk'ubushikiranganje bujeje kugira promotion y'akazi tuzobafasha kugira ivyo resolution zo muri forum zije mu ngiro, tuzotanga contribution yacu. Hanyuma nabonye ko muzoshiraho meme de à la fin parmi les résultats muzoshiraho des comités tripartites de suivi. Le ministère dispose kuzamwo kugira dufashanye orientation. Nibaza ko dufite icyo twoterera. Rero ntibaza ko mutamba mwirorera muri mwumvikana muje imbere ku neza y'igihugu cyacu no ku neza yo guteza imbere iki gisata cy'imyuga. Gikenewe cyane, ndabisubiyemo. Kirakenewe cyane kugira dushike kuri rya mbono ihangiro dufise ku rwego rw'igihugu, ntidushobora kuyishika ko tudaciye muri development y'imyuga. Imyuga ihagaze kuri travail décent na respect du dialogue social. Mu vyavugiwe muri iyo nama na cane bashimikiye ku kugene hobaho umwumvikano hagati y'abafise amashirahamwe atanga akazi ku banyamyuga hamwe n'amashure abigisha kugira inyigisho zitangwa zihuze n'ivyo isoko ry'akazi riba rikeneye. Haravuzwe n'ibijanye n'ibikorwa vyo kwimenyereza bita stage n'ibindi. Ko mubibona amastage ngene ameze, jenda amaze kuronka abastagiyeri ku kazi, c'est pas du tout organisé. Hari abantu bagenda bakabereka aho bicara canke bakaja ari muri izine, ntibakundira gukora ku mashini yabo kuko bajayo batarabona nk'izo mashini, noneho zibago bazica. Ni ngora. Rero il faut que tout ça soit organisé dans des règlements. Rero ayo mategeko ari au stade du comité national ntitwakira abastagiaire kubera bazata kintu na kimwe bazi, ntitushobora kumushira ku mashini kandi ntituba dufise abantu babigisha kuko abakozi dufise nabo gukora sabo kwigisha. Ayo mategeko rero niyasohoka azofasha gukemura ibibazo bimwe biri muri ibyo bya formation en entreprise, kuko icy'umwuga ntuzokwigira mu ishure ryonyene utagiye muri entreprise ngo uzokimenye. Mu biganiro vyatanzwe, Gaudence Bukondwe yashimikiye ku kungene ivyigishwa mu mashuri y'imyuga vyohuza n'ivyo abatanga akazi bakeneye.
yamenyesheje ko bigaragara ko amashirahamwe ico bita entreprise ivyo akeneye bidahuza n'ivyo abanyeshuri baba bize. Ibi bibaye ntitworindira révision des programmes, ahubwo hoca haba renforcement des capacités des formateurs. Nico coca kiba mu kurindira révision des programmes. Hama ayo makompetence rero akaba araronswa b'abanyeshure bari muri ya structure de formation de l'FTP. Nuko hobaho équilibre entre l'offre de formation et la demande du marché du travail. Donc, hakabaho formation suivant les demandes du marché du travail. Les compétences dont le marché du travail a besoin zikaba arizo zigishwa muri aya mashure yacu imyuga. Gutyo rero ngo bikaca bigora ko babakira vyoroshe haba muri vya bikorwa byo kumenyereza akazi bita stage canke kubaha akazi nyezina. Harakenewe ko haba ibiganiro hagati ya le public et le privé kugira ayo massage ashobore gutangwa atangorane. Yaranagarutse ku mashuri amwamwe ashobora kuba afise ibikoresho bidakwiye narirya ubuhinga buguma butera imbere uko bukeye uko bwije. Gaudence Bukondwe akaba yasavye ko hoba ihuriro ryabo bafise amashirahamwe entreprise n'aba bafise amashure y'imyuga kugira haganirwe ibikenewe kwigishwa vyotuma haboneka akazi kabereye. Kubwa Leandre Ndayizeye nawe yatanze ikiganiro kuvyerekeye ibiganiro mu kazi n'amategeko agenga akazi kabereye, yarerekanye amasezerano amwamwe mpuzamakungu avuga ivy'akazi kabereye harimwo n'ayishirahamwe mpuzamakungu ry'akazi OIT, naho nyene hari ayo leta y'u Burundi itaratera ku mukono. Umuhinga wa nyuma yari Maître Raphael Sinamuziga yagarutse ku mategeko akingira abana mu kazi. Yaranerekanye ko hari ibihe bimwe bimwe usanga abantu bariko barahohotera abana ico bita travail de mineur canke ubuzi buruhisha kandi bari bazi ko babahaye akazi. Inyuma y'ivyo biganiro rero abari ngaho bakaba barahanahanye ivyiyumviro. Gaspard Nzisabira yaje aserukira abakoresha akaba yarashigikiye ko hoba iryo hwaniro ry'abakoresha n'amashuri yigisha imyuga. Je nagira nti il faut que les universités zikorana n'ama entreprise. Rero ayo mategeko nibaza ko azosohoka vuba bisubirwemo la formation réelle dans les entreprises. Kwitegerejwe ku les encadreurs professionnels nabo babigisha bagirisha amassage ko muri entreprise we ntuzi pedagogie ntuzi rero uko bimeze wewe wagize uti bariga abana bagakenera amassage bakaburiyo bagira amassage sukuvuga ko les entreprises birukana ziti no ni ibibazo bitigwa ngo habe umwumvikano entre la communauté nationale. Eko, sinon la formation en entreprise ni obligatoire. Twebwe turabyigisha abakoresha comme éducation civique, ils doivent participer. Richard Ngendakumana yari yaserukiye umuyobozi ajejwe inyigisho z'imyuga yaragarutse kuvyerekeye ingene ibikorwa byo kwimenyereza bitangwa n'intambamye zimwe zimwe bijana zibonekeza. Nk'ama entreprise ari ukuntu bahora basanga bariko barasaba nk'ama frais de participation canke ama contribution nk'amashuri kugira jane abanyeshuri ba mu stage par exemple. Aho naho turatuca ayo ntava muri kwishuri acaja kuva muri babavyeyi tukadusanga bafise ya mikoro make twabonye n'ingene smige ngaho iwacu ahigeze. Ico kintu c'ama entreprise n'ama structure de formation harabuze nk'amategeko hanyuma kandi nitwo twaba dusanga tugize amategeko contraignant yoblija les entreprises kwakira abo bari muri bariko baragira amaformation kubera nta handi na hamwe bazokurya experience canke une pratique atari
muri ayo ma entreprise aba bakeneye bukeye. Yego ico nico umuntu yoshimikirako cane. Mu mategeko hasanzwe hariho ma stage, ubwoko bw'ama stage abiri. Hariho les stages professionnels, hakaba na les stages de formation. Izo rero zo kuri formation nta mafre bari bategerezwa kugira gutanga. Par contre mu ma stage professionnel, les seules entreprises qui est appelée à gutanga mafre nimba ari communication, nimba ari déplacement, nimba ari inde, parce que uwari karagira stage professionnel il est dans la production. Acha yinjira muri entreprise abarimwo aja umengo ni mukozi kubera nawe araparticipa muri production de l'entreprise. Izo frais rero za muri au niveau de des stages de formation ntizategezwa gusabwa kubera umunyeshuri aba ariko agenda kuraba mbega bimwe niga mu ishuri ka machine nakore bambwiye muri ya informatique de gestion bambwiye mbega muri ya maintenance des équipements bambwiye bakora ibihe bikorirwa n'ibihe. Patiri Manirabaruta Amatus nawe akaba yasavye ko abajejwe kurungika mu mashuri y'inyuma ya shure shingiro commission d'orientation mu rurimi rw'ifaransa boraba ingene abanyeshuri barungikwa mu mashuri y'imyuga boba abanyeshuri bafise amanota meza. Uravye uko kera n'ama orientation yaba abanyeshuri bazi ubwenge nibo barungika muri medicine, muri za polytechnique no muri za droit. Ubu rero turiko turaba ingene isi iriko iragenda, tuzokenera aba engineer, tuzokenera abantu nyine bazofasha ibintu technique. Nta kuntu mugira no mu orientation CFP nibe ya yindi bavuga ngo ni yabandi umengo nibo banyuma mu bandi, ahubwo no kurientamwo bakorienta bavuga ati maintenant aba jeune bari bungurutse mu bwenge babandi bakanura babari bahubwo orientwa muri ayo ma technique si possible muri ayo ma CFP, ni naho byose bizoheza bikaduga bigafata inzira hanyuma ibintu bikagenda neza. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro vyubaka ibikorwa vy'ugo ruganda bikaba vyasozerewe n'icegeranyo c'ivyiyumviro nyamukuru vyavuye muri iyo nama. Muri vyo rero hakaba harimwo ko intonde z'ivyigwa zoshirwa ku gihe zigahuza n'ivyo abatanga akazi bakeneye. Harasabwe kandi ko ho kubahirizwa abanyeshuri bariko barimenyereza mu gateka kabo kandi bagakurikiranwa neza. Abari ngaho bavuye ngaho basavye kandi ko hoshingwa komite ihurikiyemwo abaserukira leta, abakoresha hamwe n'abakozi kugira bigire hamwe ibijanye n'amashuri y'imyuga. Basavye kandi ko hokomezwa ibiganiro hagati y'impande zose zegwa n'ivyerekeye itunganywa ry'ivyigwa mu mashuri y'imyuga hamwe n'ingene abayarangije boronka akazi kabereye. Ntibibagiye kandi gusaba ko indero ishimikiye ku mico kama hamwe n'akaranga vyoshigwa mu ntonde z'ivyigwa. Mwomenya ko barangije iyo nama bashizeho urupapuro rwerekana intambwe zose ya komite ihurikiyemwo leta, abakozi n'abakoresha izokurikiza kugira bashike kwihangiro ryabo, ico bise feuille de route mu rurimi rw'igifaransa.